Kwa telefone ya nico gituma cyahano kuja gukora reka ndikondera iyo comedy mu kuryoha ana ndayikweretse nta n'ikindi kintu wose tuziragukora nagaye n'ibintu nico bagumbwira ubwira no umviriza renda gutera inkuru ahubwo cyari yandakira none ngasi ndavyumva oya cyari yanye uze wicare nganda ibikorwa usanga cyarabaye abahere namba ruko yamba nico cyonyene ngahaye kirigenga ndigenza nyene nese ndumwe umviriza renda gutera hanza nawe banduza imyururuntu uko ibintu bya video bya kubera babahaye amakonegisiyo y'abantu niyo mpamvu none niwagomba nkora iki ni mu gisagara sinjya gukora nyuma kwinyeri muri rumwe ko wishize ku mwanya ugomba ugiye urumva nkana hamwe ubwo nyene ndayiko ndabworosha umviriza renda kubwira ngira numbesha hari igihe kugira ngo twotohoka urumva rero sawa hariho umushitsi agomba azoze kutubaramira sawa rero nagomba ndayikubwira ikiri kare kugira ngo ubura mwitegurira wakumbure hari igihe azodusigana akantu ngira ngo nta kibazo muzobivugana nuritipe gwiza nacabaye prema daze nkugo kweli muga mbiza twavugana hari umuntu usanga muhuririyo usanga ari umuntu nyine bw'ubupfufu bwabuze gupfa mu gushira mugabo ndaje no kuri naho biruko ntuzumara amazi no kuri emwe wene ntacabaye n'ukuri emwe nyawani yaza muzomugaya kabisa nawe uzomushima none kabasha cyaniwe none tuzokora ibyo kumutsima bafise amahera none umwana uko basore mukuru wanje je nk'amahera nawe utarafise icupiri oya nawe uzokongera ko icupa rimwe nzokwidunya basi ndamugurire inyama zo munda hariho brochette batungirira 2000 nizo nzomugurira banze kenda kubwire ka siwe sister reka ndabwire wazi tuma jena kwisesa gusesagura cyane hari gihe ushobora gusanga tuwo twamusesa ku mitahe kumba ari babandi babahehesi oya wana ndamwizeye bro nta kimwe reka nzomugura amacupa 2 hanyuma inyama nziza nyama nziza bwoko ki imisoso nyene y'impecha nk'ayimana hamwe nawe nyazo ugati ndavuye kwa bofre sawa reka basi niyo hagera ndazi uzoshubwira hakiri kare mu gatondo uravyemeye azopfa kuza turabereka hari gihe kubitanga hashawe ndakubona rero nta kibazo ntari bisha reka je nige mutwi wanje rero ndiko ndagira ibi sinabajije kweri sanga zozera ahubwo reka ndamubatse cyo ahubwo sanze yandongike nakahodiere kamanda gategetse ikesheri meze neza yambi hamabe yatsiko nakukumbu cyane ko maro tari ku murongo reka bafira gushikira message nye hewe nizera neza yuko witeguye no munsi bashi jewe kweri bidahindutse kwanza nta no guhinduka katorose nakubanda gushikiriye pe sisi nkumbu nyinshi sije mbona amasahara keze shango ndina kuraba ndiko numva ndagukumbuye cyane kandi ndagukunda cyane bebe sawa nizere yuko tuza kubonana muri ayo masaha mugira ibihe byiza sha ibyo nashaka byari ibinyena nta kibazo kare jeni yandanirize mutwe nari
yo burya kari mpanuka ino ningiye wari ugiye gukunda kweli naringiye kwa Kamaro mbeza rero ndagufitiye gishasha ishasha chi cawe ndi nakubwira uwahe kabaje ndiramwiwe rero ko tugumatiraga byinshi uvuga wa bofure wawe kuguma uyagaza mengo gwaye ibida uvuga wamusheri wawe bimeze gute rero wazoza njyana umviriza yenda kubwire yambwiye yuko aza kuza saa munani oya yo nene ko aciye akubwira ubuye turi saa 3 mvire nawe nese mve wana nakubwira kikaruzo wame witeguye umwanya n'umwanya ashobora kuza yambwiye uyu munsi saa munani kaza kubashitse okay reka nenda kwereke wowe ico ngomba nkore genda muri stock utore igikombe kimwe cy'umuceri uteke ucushireko itomati cuge najya kwa Kaburo ugura itomati amahera genda yo mujya pantaro hajya muri shambiri wanje utore igihumbi itomati z'igihumbi n'indagara za 5 kandi ugura bye binini birya bifuro nivyo bigwira hamisigaye jongo bamenda akora ngaha aye kandi ugatwanye akabido nduzanya amazi ko nta zanya amazi bro ntuzibagiye inyamazi zakuza heje gufungura we nawe kandi wana umuntu ntarafonye sawa wowe reka dukabaganye sivyo genda utwara amafaranga nanje ngomba ngira gute mbira tegura ngaha abo nta kibazo sawa Inabuze amamega y'ukwezi yari yaheze nabashasigira amamega bashasigira ndazi kuza kuza n'imoto mama yangu game over. Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Game ishaisha hii. Nara pute kondo takukuraba. Kumari uguruye. Jesus! Dea mano sina ida hasize. Cha, wapi kwenda wamuzifuku nija mu mama ya. You gonna explain tire. Ayeno bali. Ewe bofe wache hagete uzosigira nayi chupa ewe bofe jura mukunda urakanyari kwa bofure Alabanu Hodi. Ni muzani. tulino wangu umezeleza karibu Uri hero. ndino Sawa. yego Mahoro cha. ni mole hewe sikino na tutamira ino hari suku ndiko ndakora ino sikino haraga suku ndiko ndakorera ino tube turayagira Oye. Sawa. yo usigara kubita ibi bintu ngaha ndahaje harakantu ngiye gutangahiye Utwo tutangura wajwa kubita ukuya bizabura hunguka ndahaje Sawa. None namazi turashira. oya we hungura ndahaje hungura byonyene Sawa. Kasongo yeye. ndagaruse kungura oya ahubwo rero nzana izo ntebe muhungu ati hafise umushisi nzana izo ntebe ngahe nyuma genda nzana izo ntebe abo ndanagutogoyeshaho uciyuza Mombali nanga. buri umugori goreshaho yazi bofe ntaje ubonyeyo Mbonyeyo gatoyi nkako nyine. zana kandi hari abo bashitsi bagomba bahaze ni ukuri kw'Imana Ahubwo musize ikana bitomboreyemo. reka Nguye mu mavuta. umviriza rero burya rero aha dufise umushitsi ndanagutombere nawe uzumfasha akazi wana ko fise sister None sister wawe. sister ariko ararondera hiyo mu gikoni dufise umushitsi wana wimena we warabigera umara jewe meze nkuko Kandi bayigambire kwera. kandi urabona kandi gaje wese nanaguheruka burya rero wowe si tugeze guhurira ku mupira Wowe warunzi none. Hajya hepfo kwandinza urundi hepfo yajya kuri etage mu. umviriza rero dogo jewe rero hajya nari mvuye kwahira ngata afise inka kandi ngatwabana na sister wewe twe ntabavye dugira Gusa ari ngaha muhira sister. sister ngaha gusa ari mu gikoni hanyuma rero wowe rero ndenda gutombesha uri mujama kaderesha ibintu by'umujama bizo kuntu wewe ngomba ucusigara uranyogeza zino ntebe ko ntizogeje
hanyuma ngo maje kuzana inzoga wowe niyo abashitsi bataha taza kuraba akanaza kuba basigaje sister nazi ntiyo twibagira sister ndamwemera vraiment none uwo muntu agomaze kwa sister n'umusheri wiwe wowe rero ndagiye umva woza iyi ntebe ntoya niyi hama amazi ngo yamwibido ucubura bikungura byose sawa kandi ukoresha umwanya sawa nta kibazo muge kibazo rero ugomba kwa cyafuza nta n'imirato wambaye ibyo bintu na probleme wewe ubanza woge mu maguru sawa Kasongo mbona wewe songa libala oh yeah intebe imwe ga ngasa Kasongo mbona wewe You gonna explain tire. Kutumenga nokukura umvane ntugutakwe indenza ugeze sheri wanje sheri nibiki ko wicenga yo imisi myinshi urugendo bwagenze gute cyagenze nabi kuki naho sheri manzi mbwire umenga merewe nabi gusa si cyane basi gusa ko biri kose ndashima none uragwaye singwaye gusa nyene ahubwo umunsi nyene umunsi umeze nabi amasheri turiho ndababona wisanzure ntiwitinya hani wacu nisanzure oya urya suko wawe uvuga kweri ntacyo tatawe imwica ico nyene wavugiye agahemo none wambye ati nisanzure je ndisanzuye none sinisanzuye nisanzuye hama amakuru yawe ahubwo tora agakoti byacu cyanishe ndabona agakoti kiraho je ndi kuri university nagaje kuri university abana waberewe uyu munsi naberewe nyene none wabonye none ikibazo wahuye nacyo uyu munsi sha mbona tembereye nze ndinde mpfa kubiki naho yakura barashashe reka none je ntiwaje kunendera basi umviza nyera basi ibintu cyatumye je nshapfura neza urumva icyatumye nyene jewe mere uguku we sister yewe ujya leta cyacanganye cyagoye kuba bona sanze ujya kora ukabare niho namusanze gusa nacengenda hawari Kenya asanga nuko nasanze bizinze nafuye kubigura hama we bro ikiya nasanze ari 4,5 hama brochette nyene hapfe kugura twa 2,5 naguza mu 2 kuri 5 nta nakimwe hama mugabo ntaco nabwiye urya n'imuyangayanga shehe yuko niyo bya ngombwa kiramwandikira cyangwa mu telefone acyoje izindi afuma afata umuntu motari azizane mbe wamushire wawe vipi tipe mbe turaheza wageje Nenda gasheri wanje n'uyu sheri wanje n'uyu sheri wawe ni sheri God have mercy. Ngaza nawe kubiki naho urukumba ugomba gufatira nawe umusheri wanje aha 2026 gikuru turiho bofe turiho kwe Oh my God. uramutse reka nakubwire burya jewe yangu no buryo nufuma nja kuramutsa imbaho kubiki naho urukumba none jewe ndakubaza awari nanamuye uranadahwa no kudahwa ngo zana amafaranga tujye kuzimana bofe ariko ndakubaza uwo mushenzi uyu oya basi nk'uyu wewe aza kuva ngaha nterefunya abatangisha ibitasi bamuca amande bamuca amande umusheri wanje none ibiguru ntubwira ngo yaje ngo n'amaguru ngo nukake
akenye ibirato iyo stile yiwe ni stile nyene kandi ayimukundiye umbizo re sister uriya nakunda kuba kandi uriya nakunda mukuru wawe sinkeneye ijambo na rimwe usubira kuvuga ukazibe suko nako ndakuzibisha ibihomba mw'uwo muntu okay ama wambwa wowe nawe mari nonona n'ibintu kandi wamutagiriye n'umutima n'ubwenge sha urukundo ntirubona nta n'amaso rubwira rwaramenetse amaso aha nyine urumva nyine ko umutima ugira kuyu yego nye ndamukunda umugabo w'ubanje azombera umugabo jewe n'ukuri namba uwazokubera umugabo jewe ntabwo fefise urazigira ntari ngorane kuko urabiyo ikintu kimbabaza rero ikindi ndabye amafaranga nononi ntanagatumagiza rega ntariho kigeze kana umushere wanje wamutunashere yagutumye iki aha hose nagiye kudahagoropa nawe ahubwo igari kumba urukundo rujaho rushaka umushere wanje kirazira kumukengera ibi byose ibyo bitangurirwa tubona ngaho hasi byose sheri kore kweli niwihangane sheri nikore umeze uwo musaza wanje niko nameze nagurukesha twigiye kw'isoko uvuza ngo iki tuguma twigiye kw'isoko kandi nta n'isoni isoni ibikishere yaguruka sha ega ndamukunda gasigara ntakurya kuko sawa uzontwara